byamaze kwemezwa, byamaze kugaragara kw'indirimbo Inside, indirimbo yiswe Inside ku munsi wa kabiri igiye kuja hanze nk'ibisanzwe. So guys, bana natwe. So guys, umuririmbyi Wiz Designer inyuma y'igihe kirekire ariko atubwira yuko agiye kutuzanira indirimbo shasha. Ubu rero yagiye kuyizana kuri uwa kabiri, ariho ari indirimbo ikomeye cyane yahuriyemwo abaririmbyi batatu, yaho yahuje LinoG na Melanin boy. Ni indirimbo igiye kuja ku munsi wa kabiri hanze nkuko yamaze kubitangaza. So guys, rero muberedi mwitegurira igikorwa cyiza nkuko yagiye abitangaza mu maposti atandukanye yagiye abivuga. Reka tubishimire mwe mukomeza kubana natwe. Komi Jimb aka Mega Speaker. Majambo rero yashikirije, urabona yuko haheze indwi ashikirije yuko hagiye kuba igikorwa gishasha. Mu majambo rero yari yashikirije, yaragize ati new music this month. Afise korabo irenze kabisa. Toramwo babiri muri aba bane, aho ubona yari yatanze abaririmbyi bane kugira ngo uhitemwo abaririmbyi babiri abo ubona yuko yokorana korabo chance amubo yahisemwo arabe yuko ayoba yahisemwo neza. Aho harimo LinoG, hakabamo Double J, hakabamo Melanin boy, hakabamo na Keniso. Acavuga ati abo batatu bambere baza gutomboramwo abantu babiri basigera imikashi n'izina muri commentaire. Let's go African Batman new music. Aho ubona kindwi yari iheze atanze iyo coming soon. Rero ubu tuvugana byamaze kwemezwa nkuko mubibona, nkuko mumaze kuronka updates ziri ku mwanya. Rero umunsi uraheze aho yatanze n'iyindi message agira ati Inside, indirimbo yabo izoba yitwa Inside. Reka dufate akanya tugaruke mwisi y'ubu duhurire itariki 16 z'ukwi-12 hamwe na Melanin boy hamwe na LinoG. Chukimwe na LinoG one way niko yaciye ashira ko umunsi uhize. Ejo naho yaragize ati wibaza yuko mardi alo 6 décembre 2025 uzuba ugira akangahe kuri YouTube uje kumviriza hit yaduje hamwe na Melanin boy hamwe na LinoG. So guys, get ready for this new song. Ego muzubi mumwitegurira cyane kugira ngo dushigikira abanyamuziki.